tubereka ibikorwa vya inamujand gushika ho inamujand bavuga mu kibira candora ho yaracumbitse canke yaba twamaze kwihishikira. Aha rero turi mubona tuko turavugira izisaha canke n'uyu munota, aha twageze rero ho yaratuye yaba niho yakorera ibikorwa vyose, niho yakorera ataha avuye mu vyiwe. None rero bakunzi ba INAMUJANDI TV, nkuko twabemereye yuko tuzoshika mu kibira kugira tubereke ibi biti rero mubona, mukaya tuza kubereka ibindi biti ho tuza gushika tubereke aho hari ibiti bita imivumu n'ibindi, mugabo haturire nyezina niho ingabo ziwe zaba kandi nawe niho yaba. Aha rero turi mu kibira hagati na hagati candora muri Bukinanyana muri commune Ndora, niho twibereye muri zone sinzi ngene bahita kuko hari abo tudisanzwe turi kumwe ni muri zone Ndora nyana imanda, sinzi ko hari nibindi boba bizi ni nkenga. Urumva ko tuko turabaza abatujanye kugira badushikane n'urugendo rero gwadutwaye umwanya utari hagati y'amasaha 10 n'amasaha 11 gutyo kugira dushikaho hantu 10 na 11, kuko n'ubu ntiturashika turacabandanya urugendo. Mubandanye mukurikana ibikorwa vya INAMUJANDI. Turi kumwe rero na bari muri secteur nyene dusanzwe yararimwo, turi kumwe n'abandi baduherekeje, turi kumwe n'abandi tuko turakora kugira tuzoze turabereka ivyiza byo mu ntara yacu yacu bitoke. Ngira murabona mu kibira ca ingene hameze, abatazi ibiti byinshi murabona ko ari ibi byiti umenga ni ikawa, ngira murabona nibi ntitubizi ubwoko bwavyo. Amashwa umuswati twatwumva abaswati, mugabo iki naco n'igiti bita umuswati. Hari n'ibindi rero byinshi by'ubwoko ntitubizi, mugoti, umusasa n'umunazi, byose biri ngaha. Ngira bariko muzobikurikirana byose kuko tuzobereka ingene ibikorwa biriko biragenda. Imijeni rero n'ibiti bita imijeni ni ibiti birebire mubona bisa neza, nibyo bita imijeni. Bakunzi ba INAMUJANDI TV mugomba mukurikirana n'imikerekwa ngahira hari mubandanye. Aha rero ngo namutoyi, twa tumenyereye inkoko zitwa mutoyi, ni igiti rero bita mutoyi n'umurara nkono n'imishingoti. Rero turi kumwe rero n'umukunzi akaba kandi n'umutamakuze, turi kumwe mu iki kibira, turi kumwe rero na wa muntu mutibagira muza kunda gutwenza muri INAMUJANDI TV, akunda gukora ibikora inka. Twamaze kwishikira nkuko yavuze ati jewe Abednego kwizera sayo kwasa mashaka kwishikira kuntoze hari, mugabo yamaze kuruha yarushe nguri yahari. Turi mu ntoze, turi mu kibira ariko araramutsa abakunzi ba INAMUJANDI TV. Tuzobandanya dukora rero byinshi, ngira murabona ingene ibintu kari sawa. Turi kumwe na chef de secteur yaduherekeje, turi kumwe n'abandi nyene, ngira murabona bariko baratema hariya. Hariho n'umutama nyene yadukume dukurikirana cyane, ngira muramubona hari yambaye agakoti bana ni woraba. Hari n'umutama rero turi kumwe rero afise imyaka, twoba twababana imyaka ufise imyaka 75. Hari cyo wabuzi kukijanye n'icana INAMUJANDI? Ndakize nyene cyo kuri INAMUJANDI nzi badata wacu bari batubwira na badata bavuga ati INAMUJANDI yari umuntu yari karagwanira igihugu. Nkuko urabona ko iyo umuntu ari karaforoma igisoda kiwiwe agiforoma kaca giforomera ahantu hagize. Sokuru yari niwe yararongoye n'umushinga ntaye uwo INAMUJANDI. Umva sokuruza wawe niwe yari mushinga ntaye uwo INAMUJANDI. None hari inkuru nyinshi yarafashwe baca baramujana ku bukoloni, baca bamujana Igitega, yitwa ntuze Rutoto. Yuko nyene yitwa Rutoto. Uwundi yitwa Ntiruja hato. Abo bose bari barabavuka barabavukana nyine bakavuga ati tugire dukurikira uyu muntu. Twebwe tumenye yuko natwe twohabuza iyi ntara yacu tukikura kwa bakoloni. Baca rero barabahiga babahiza ati umuntu yagendana na INAMUJANDI wese ni kumujana, tumujane kandi azofunga butazogaruka. Bace babajana n'ubu barafunzwe
ntawe uzi baguya baguye igitega nyene babajanye kurafunga babajanye wewe wumva amatwa dusumira yoba yari umwe babiri batatu bane canke batanu bari benshi ahubwo gusa nuko ntabaza amazina bari benshi muri aka gace kahi wacu nyene urabona ariko mbundiye mbere isoko kuruwaba we misindi nyene imana zagize baje bamujana mu Rwanda bamufungira mugabo imana zaramugaruye yaguye ino mugabo yakoze yaguye ino yari wa inamujand bari barabagendanye biwe bavuga ati reka tujane n'uyu muntu natwe turabe ko twakora kw'abakoloni none kubgawe ubu twageze kucicaroho inamujandi na sogokuruza wawe yarari kubwi wawe inamujandi umufata nk'iki nyamujandi ndamufata nkuko yari umuntu agomba kugarukira igihugu kuko y'intwari yari intwari none bo mwibuka cyane ahubwo twomwibuka mbere tukamunamuha n'igiti kuko niwe yaratanguye aba bose bagize bagiye kuserukira intwaro baserutse namujandi ariwe yari yaraserutse imbere y'igihe bakunzi ba INAMUJAND TV ngira twayibemereye nkuko biguma biriko biragenda aha tuko turayagira rero aha turi rero niho INAMUJAND yaba yakorera ibikorwa vyiwe akongera kaba n'incoreke ziwe canke abasoda biwe amugendanira abo basokuru bani nk'abasore baragiye no kunyaga inka hariya umuntu ze iburimbi barazizana nitwe nyine bace babafatiramwe bazizanye ngaha badishaka kuzishira aho namujandari aha nyene mugabo ntimuzi ngene namujandi yafashwe ntavyuzi namujandi ntiyafashwe hafashwe abo kwari kumwe gusa ni kuvuga namujandi nubu ntabuzi ko yapfuye canke ntawuzi ko yapfuye nuko atapfuye mukuru wawe wambwiye ko ufise mukuru wawe yoba azi ko nibindi bikenya yoba afise nk'imyaka ingahe arafise imyaka nka 80 kuko urumva cyangwa 78 ku kirugo bana turakurikirana nibaza nitwava mu kibira tugasohoka tugashika mu kirugo agenge kadusanga yaje namutumyeko wamutumyeko tubandanye igikorwa tugushimire cyane yego murakoze cyane nibaza ko wanyuma tuzosubira tukavugana ahubwo mbere tunavugana no kwiradio muri muzo ducisha ko twumve ko twashitse murakoze cyane twumve ko na wa musaza yavuga wa munsi numve mbere nitwa Bernardo Buchumi niko witwa bakunzi ba INAMUJAND TV ngira murumva aturi mu kibira hatangwe gusa nabi imvura igombigwe mu rero kubera tugomba tubandanye urugendo reka tubabwire ati ciao ciao mu kanya dusubira dukorane kandi naho bugaruka